mwaramutse bakundwa nshuti na bene data muri hano. Kuri jewe ni ihigwe hamwe n'umugisha bidasanzwe kubana namwe muri uno mwanya kugira ngo nsangire namwe umwanya wo kuyaga ku ijambo ry'Imana hamwe no ku mugambi wayo uhwanye n'iki gihe c'iherezo. Arico gituma ngomba gusoma ibisomwa bibiri. Icambere kiri mu Kuvayo igice ca 23 kuva ku murongo wa 20 kugeza ku 23. Ica kabiri naco kiri mu gice ca 20 mu gice ca 22 umurongo wa 16 mu vyeshure Yohana. Ndetse biraza kuba ngombwa ko dusoma n'ica gatatu gusubira mu vyagezwe igice ca 18 umurongo wa 15 kabandanya. Icambere co mu Kuvayo igice ca 23 umurongo wa 20 kugeza ku 23 haravuga hati: ehengera ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira abashikane aho nateguye, muze mumwubahe mumwumvire, ntimuze mumugararize kuko atazobaharira ibicumuro vyanyu kuko izina ryanje riri muri we. Ariko nimwamwumvira by'ukuri mugakora ivyo nzovuga byose, nanje nzoba mwasi w'abasi banyu, nzoba umugwanizi w'ababagwanya. Kuko uwo mumarayika wanje azoja imbere yanyu gucitsa no mu Bamori no mu Baheti no mu Baferisi no mu Banyakanani no mu Bahiwi no mu Bayebusi, nanje nzogenda ndabarandura. Mu vyeshure Yohana igice ca 22 umurongo wa 16 haravuga ngo: jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ni jewe munago ukushize ca Dawidi, ndi umwuzukuruza wiwe, kandi ndi kinyenyeri gica ibibatsi co mu gaturuturu. Aha turahafise ibi bisomwa bibiri, kimwe co mu isezerano rya kera, ikindi co mu isezerano risha, aho dusanga ko Imana mu isezerano rya kera yarungitse marayika wayo kugira ngo arongore ubwoko bw'Eheburayo. Ikindi gisomwa tugisanga mu vyeshure Yohana aho Yesu arungika marayika wiwe kw'ishengero ryiwe. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Mu isezerano rya kera marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, yaherekeje ubwoko bw'Eheburayo nk'uko yari yaherekeje Yakobo, ndetse yari yanaherekeje n'abana ba Yakobo, yari yaherekeje Isaka hamwe na Aburahamu. Turabona marayika w'Uhoraho ari kumwe na Aburahamu hamwe n'uruvyaro rwiwe, kugeza ubwo yanarokoye uruvyaro rwa Aburahamu rwari ruri muri Egiputa ari nk'abaja. Ariko kugira ngo akore uko kubohorwa yakoresheje umuntu, kuko Uhoraho Umwami Imana ntaco azokora atabanje kwibira akabanga kiwe abasavyi biwe avugisha. Kandi n'ibiciye mu bavugishwa nawe nibo baza mu guhishirirwa kw'Imana kwa buri gihe ndetse na buri kiringo. Ijambo rihishuwe riza biciye mu muvugishwa n'Imana w'Imana irungika, kandi uwo muvugishwa n'Imana n'igikoresho c'Imana kubw'uko c'Imana gihuye n'ico gihe. Ico gituma igihe Imana yaja kurokora ubwoko bw'Eheburayo yarungitse marayika wayo imurungikira Mose, yamwiyeretse ari mu kirimi c'umuriro, nuko avugana nawe amurungika muri Egiputa kugira ngo arokore ubwoko bw'Eheburayo. Mose yari kumwe na marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, kandi yari marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano niwe yakora igikorwa. Ntiyari Mose ubwiwe yakora, ariko ico marayika w'Uhoraho yabwira Mose ko yokora, ico nico Mose yakora. Nuko marayika w'Uhoraho nawe agaheza akagigaragaza akagishira mu ngiro. Rero marayika w'Uhoraho mwitegereze
yagaragaye mu nkingi y'umuriro ndetse kandi yanagaragaye ameze nk'umuntu wo mu buringanire bwa gatandatu mu marayika. Ni ukuvuga ngo mu mubiri umeze nk'uw'abamarayika yiyeretse Mose na Aburahamu na Yakobo. Yakobo yaniganye nawe, anigana n'uwo mu marayika kugeza arose umugisha w'Imana, umugisha wa marayika mu kumuhindurira izina. Munyihanganire, kandi uyu mumarayika w'uhoraho ni umuntu ariko wo mu bundi buringanire. Ni umuntu yiyeretse Aburahamu nka Melikisedeki, ari we ari umuherezi w'Imana isumba byose wo mu ngoro y'Imana yo mu ijuru, ndetse kandi ni umwami w'i Salemu, n'umwami w'ubugororotsi, umwami w'amahoro, niwe mwami wa Yerusalemu. Rero igihe yiyerekana nka Melikisedeki yari ari mu mubiri wa Teofaniya, amuha umutsima na vino abiha Aburahamu. Aburahamu arafungura ndetse amuha iby'icumi Melikisedeki Aburahamu ntiyari bwavyara umwana we Isaka, ndetse ntiyari bwanavyare n'umwana we Ishimayeli. Ariko icyanzu kiravuga ko igihe Aburahamu yatanga ic'icumi na Lewi nawe yariko aratanga ic'icumi, ari we yari umwuzukuru wa Aburahamu. Rero murabe ingene umwuzukuru wa Aburahamu, kuko Lewi ni umwana wa Yakobo, Yakobo nawe ni umwana wa Isaka, Isaka nawe ni umwana wa Aburahamu. Ni ukuvuga ko ari umwuzukuruza, kuko Yakobo niwe ari umwuzukuru wa Aburahamu. Nuko rero Lewi ni umwuzukuruza wa Aburahamu. Umwuzukuruza rero yari ngaho ariko atanga ic'icumi. Mw'urwo rubyaro, mw'urwo runganwe rugira gatatu rw'urubyaro rwa Aburahamu, mwitegereze, baratanze ic'icumi igihe Aburahamu yariko aratanga ic'icumi. Rero dufashe Aburahamu nk'urubyaro rwa mbere, Aburahamu nk'urubyaro rwa mbere, Isaka urubyaro rwa kabiri, Yakobo urwa gatatu, rwa kane Lewi. Nuko rero urunganwe rwa kane rwari ngaho ruriko ruha ic'icumi Imana. Imvyaro zine zari ngaho. Rero mwitegereze ngene Melikisedeki si uwundi uretse marayika w'uhoraho, kandi nico gituma ari we arongora ijambo ryose mu isezerano rya kera. Hanyuma marayika w'uhoraho niwe yavuzwe ko azoshikana ubwoko bw'Abaheburayo mu gihugu c'isezerano. Kandi Imana iravuga, murabe, Imana ivuga biciye muri marayika, muri uno mu marayika ari wo mubiri wa Teofaniya w'Imana. Kandi uyu mu marayika afise izina ry'Imana. Muri marayika niho Imana yashize izina ryayo. Nico gituma mwaca gisomwa twasoma co mu Kuvayo mu gice ca 23 haravuga ngo Imana yabwiye ubwoko bw'Abaheburayo biciye mu mvugishwa n'Imana Mose, ati hengira ntume umumarayika imbere yanyu, abazigame mu nzira, abashikane aho nateguye. Muze mumwubahe, mumwumvire, ntimuze mumugararize, kuko atazobaharira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Muri marayika w'uhoraho, Imana niho yashize izina ryayo. Kandi marayika w'uhoraho ni umubiri wa Teofaniya, uwo Imana yigaragarizamwo, kandi ni umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi no mu marayika niwe yariko bageza, kuko haravuga ngo kuko mu marayika wanje azoja imbere yanyu gushitsa no mu Bamori
no mu baheti no mu baferisi no mu banyakanani no mu bahiwe no mu bayebusi nanjye nzogenda ndabarandura. Rero murabe ingene uwari kararongora ubwoko bw'Aburayo yari marayika w'Uhoraho, kandi marayika w'Uhoraho si uwundi uretse umubiri wa Teofaniya w'Imana wo mu buringanire bwa gatandatu. Yitwa kandi muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere ukabandanya yitwa Jambo, ari naho havuga ati ubwa mbere na mbere Jambo yariho, kandi Jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Rero murabe ingene marayika w'Uhoraho ari we yavuye mu Mana, kandi n'umubiri wa Teofaniya w'Imana niwe arongora ubwoko bw'Aburayo, kandi aho niho hari izina rihoraho ry'Imana, ariryo riva mu buringanire bw'indwi nuko rigaca mu buringanire bwa gatandatu muri marayika w'Uhoraho. Hanyuma turabona mwabuno butumwa nyene bwa mutagatifu Yohana ko uyu mumarayika w'Uhoraho ari Jambo yahoranye n'Imana kandi akaba Imana. Jambo yahoranye n'Imana akaba Imana, ari we yaremye ibintu byose, kandi nta kintu na kimwe mu byaremwe kitaremwe nawe. Hanyuma haravuga ngo kandi uwo Jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Jambo yigize umubiri, yigize umuntu wo mu buringanire, nuko tumumenya ku izina rya Yesu. Aho rero muri Yesu niho haza mu izina ry'ubucunguzi, kugira ngo akore igikorwa ciwe c'ubucunguzi mu kuza kwiwe kwa mbere hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Ico gituma mwebwe mubona ko Yesu yavuga ati jewe naje mu izina rya Data, ntibanyakira. Hanyuma kandi yaravuga ati ibikorwa nkora, yavuga ko yabikora mu izina rya Se rya Data. Rero bice muvugishwa n'Imana Maraki igihe havugwa ukuza k'umwami, murabe uko vyavuzwe. Igice cya gatatu muri Maraki aravuga ngo umve ngira ntume integuza yanje induraniriza inzira imbere yanje. Mbega ino ntumwa yari inde? Yohana umubatizi. Muri Matayo Yohana umubatizo bwiwe no ngaha muri Yohana ariyerekana, we ariyerekana imbere y'abantu, imbere y'abashaka kumenya uwo ari we. Nuko yaje arishingira intahe, yishingira intahe y'uwo ari we. Ari kandi no mu gice cya 40, mu gice cya 40 muri Yesaya cya 40 tukabandanya aravuga ngo ijwi ry'usemerera iti nimutegura inzira y'Uhoraho mu bugaragwa, musendera Imana yacu inzira y'iroro mu bweranyange. Umwonga wose uzokuzuzwa n'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa, ahari udutumba hazotega uduhororo ducika ikiyaya, maze ubwiza bw'Uhoraho buzohishurwa, kandi abafise umubiri bose bazobubonera rimwe. Hari kwigaragaza Imana mu mwuzuro wose mu mubiri wayo wa Teofaniya, yari kwigaragariza mu mubiri w'umuntu mu buryo buboneka, bubonwa n'ibiremwa abantu, yambaye umubiri w'inyama, umubiri w'abantu. Ariko imbere y'uko kwigaragaza yari kurungika ijwi ry'usemerera mu bugaragwa, yari kurungika intumwa yiwe mbere yiwe, kandi uwo yari inde? Yohana umubatizi. Ico gituma muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 3 baramubajije Yohana umubatizi, bamubaza uwo ari we. Kandi nimwitegereze ibintu byose byabaye. Igice cya 3 muri Matayo, ariko kandi
no muri Yohana capítulo 1 igice ca mbere verso 23 y Lucas umurongo wa 23 no muri Luka igice ca gatatu. vamos a ver Reka uno de tubirabe. estos da bastante Kimwe muri ivyo bisomwa nico kirimwo amakuru menshi. Reka turabe ico gisomwa ico arico kirimwo amakuru menshi afitaniye isano n'iki kintu kidasanzwe cashikirijwe muri Yohana Umubatizi. vamos a ver Reka turabe. vamos a ver en San Reka turabe muri Yohana capítulo 1 verso igice ca mbere 23 umurongo wa 23 ver qué nos dice ahí. turabe ico tubwirwaho. Comenzando Duhere en el verso 29. ku murongo wa 29 Yohana igice ca mbere umurongo wa 19 ukabandanya aravuga ngo uko niko gushinga intahe kwa Yohana h'abayuda bamutuma ko abahereze n'abarewe bavuye i Yerusalemu ngo bamubaze bati urinde, nawe aravyatura ntiyahisha ukuri, aravyatura ati si jewe Kristo. Baramubaza bati none se bimeze bite, uri Eliya? Ati sindiwe. Bati wa muntu avugishwa n'Imana? Atoya. Baramubaza bati none urinde ngo tuje kwishura abadutumye, kuri wewe wivuga ute? Ati ndijwi ry'usemerera mu bugaragwa, ati nimugorore inzira y'Uhoraho nk'uko wavugishwa n'Imana Yesaya yavuze. Kandi abo batumwe bari abafarisayo. Baramubaza bati none ubatiriza iki, kutari Kristo ntube Eliya canke wa muntu avugishwa n'Imana? Yohana arabishura ati jeho mbatiza mu mazi, hagati muri mwebwe hahagaze uwo mutazi, uwo niwe aza inyuma yanje, niwe aza inyuma yanje, kandi jewe ntibimbereye gupfundura akagozi k'inkweto yiwe. Ivyo vyabereye i Betaniya hakurya ya Yorodani aho Yohana yabatiriza. Bukeye bwaho Yohana abona Yesu aza kuri we, aravuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura icaha c'abari mw'isi. Uyo niwe navuze nti inyuma yanje hazoza umuntu yari uw'imbere kuri jewe, kuko yariho ntarabaho nanje sinari bwamumenye, ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli nico catumye nanje nza mbatiza mu mazi. Nico catumye nanje nza mbatiza mu mazi. Kandi Yohana ashinga intaha ati nabonye mpemu amanuka ava mw'ijuru asa n'inuma aguma kuri we, kandi jewe sinari bwamumenye, ariko wantumye kubatiza mu mazi niwe yambariye ati uzobona mpemu amanuka aja kuri we akamugumako niwe abatiza muri mpemu yera. Nanje narabibonye, narabishingiye intahe yuko uyo ari umwana w'Imana. Rero mwitegereze uwo ari we Yohana Umubatizi. Nijwi ry'usemerera mu bugaragwa, ni Eliya yategerezwa kuza, kuko umumarayika mukuru Gaburiyeli yabwiye umuherezi Zakariya se wa Yohana Umubatizi ko azovyara umwana biciye umugore we Elizabeti, kandi ko azomwita Yohana. Nuko akaba umuvugishwa n'Imana, akuzwa mpemu yera akiri no mu nda ya nyina. Nuko akaza imbere y'umwami amutegurira inzira, ategura abantu bagavye cane, kandi akazoza afise mpemu n'uburanga bwa Eliya, akazoza asanganya imitima ya base n'iy'abana, no kuvuga imitima ya base Abaheburayo ayisubiza ku kwizera kw'intumwa, ukwizera kw'Abakristo. Rero dushobora kubona ngaha uwo ari we Yohana Umubatizi ni intumwa Imana yari kurungika imbere iyayo. Umvengira ntumwe integuza yanje ndoraniriza inzira yanje imbere yanje. Uwari yatumye Yohana ni nawe Yohana yaragiye gutegurira inzira. Ehe, ngira ntume integuza yanje imbere yanje. Uwari kuza inyuma ya Yohana niwe nyene yari yatumye Yohana. Yari kuza yambaye umubiri w'umuntu, marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano. Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo ikarungika Yohana ategurira ukuza kwa marayika w'isezerano. Hanyuma uwuza ni marayika w'isezerano yambaye umubiri w'umuntu, yambaye umuntu hagati mu ihanga ry'Abaheburayo.
Porque el ángel de Jehová kuko marayika w'uhoraho es un hombre ni umuntu de la sexta dimensión. wo mu buringanire bwa gatandatu, Es un hombre de la sexta ni dimensión umuntu wo mu buringanire bwa gatandatu, en el cual está Dios. ari nawe Imana irimwo mu mwuzuro wose, Es el cuerpo n'umubiri visible de la sexta dimensión. uboneka wo mu buringanire bwa gatandatu w'Imana. Rero Ven ustedes. nimwitegereze, umve ngira ntume integuza yanje ndonalize inzira imbere yanje, kandi umwami murondera azoshika geturumbuka mu rusengero rwiwe. Ninde yari kuza umwami? A quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto. ari we ntumwa y'isezerano munezerererwa. El ángel del pacto. Marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho Es el que vendría después. niwe yari kuza inyuma ya Yohana Por umubatizi. eso Jesús Nico es gituma el ángel del Yesu pacto. ari marayika w'isezerano, Es el ángel de Jehová que ni se marayika hizo w'uhoraho hombre, se hizo carne. uwigize umubiri Vino medio yigira del pueblo umuntu, para llevar aba a mu cabo bwoko la bw'Aburayo obra del kugira ngo akore igikorwa con su c'ubucunguzi propio cuerpo, n'umubiri wiwe en el bwite Calvario. ku musaba i Karuvariyo. Y el ángel de Jehová, kandi marayika el ángel del w'uhoraho, pacto, marayika que es el w'isezerano, mismo Cristo, kuba ari Kristo él es bwiwe, el Melquisedec, ni Melikisedeki, que le apareció. umwe yiyereka Aburahamu. Él es el sumo sacerdote niwe Melquisedec muherezi del mukuru templo que está Melikisedeki wo mu ngoro iri mu ijuru. Y así como el sumo kandi nk'uko sacerdote umuherezi mukuru en la tierra tenía que ngaha llevar ku a isi cabo el yategerezwa sacrificio gutanga por el ikimazi pecado, el c'ivyaha, sacrificio ikimazi del macho cabrío, c'isuguru el día y'impene, del mes umunsi de w'icumi cada w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka, hanyuma akajana amaraso yayo al lugar santísimo y ahera ha sobre cane, lugar santísimo, akayanyanyagiza sobre ahera ha el cane ku siete mutemero wo veces guhongerako hacia incuro ndwi, ahereye iburasirazuba. Kristo umuherezi mukuru wo mu ngoro iri mu ijuru, ivyabaye ngombwa ko aza ku isi. así como el sumo nk'uko sacerdote umuherezi mukuru iba yaja al atrio mu ibaraza, nuko agatanga isuguru y'impene kw'ikimazi umunsi w'icumi w'ukwezi y kw'indwi, después pasaba con hanyuma la sangre de- ayo maraso y'isuguru y'impene al lugar santísimo. akayajana ahera ha cane. Rero Kristo vyabaye ngombwa ko aza ngaha ku mumbe w'isi, arico gice co hanze mu ibaraza h'inzu y'Imana, nuko Tuvo que ofrecer su biba cuerpo ngombwa ko físico atanga umubiri wiwe en sacrificio por w'inyama el pecado. Todos nk'ikimazi los ku bw'ivyaha pecados vyacu. Ivyaha vyacu byose vyashizwe kuri Kristo, se hizo mortal nuko yigira ugupfa, y murió para nosotros. araheza aradupfira Y twese. luego Cristo, hanyuma Kristo luego de morir amaze gupfa y resucitar, akazuka, ascendió al cielo yaduze mu ijuru para llevar su propio kugira sangre, ngo ajane amaraso yiwe su bwite, sangre de su propio sacrificio. amaraso y'ikimazi ciwe bwite. Kristo nk'umuherezi mukuru Su sangre al ajana cielo, amaraso yiwe mu al ijuru, lugar santísimo donde ahera ha Dios cane bendice, h'ingoro y'Imana, y colocarla nuko sobre el propiciatorio, ayashira que ku es el mutemero wo trono de guhongerako, Dios. ariyo ntebe y'ubwami El lugar y'Imana, de asiento de ikibanza c'icicaro c'Imana, nk'uko ahera ha cane era la parte cari más importante igice del templo c'ingirakamaro que construyó cane Moisés, mu del ngoro templo yubatswe que na construyó Mose Salomón. hamwe no mu ngoro yubatswe na Aquí Salomo. estaba la arca del Aho pacto, hari hari estaba la isanduku arca del ry'isezerano. pacto, Ku isanduku estaba el ry'isezerano propiciatorio hari hari que umutemero wo daba guhongerako, del ari wo arca del wari pacto, umupfundikizo w'isanduku ry'isezerano, kandi umutemero wo guhongererako wariko abakerubi babiri b'izahabu. Hagati mu bakerubi babiri b'izahabu hari hari ishekina, la gloria de Dios, ubwiza el ángel de bw'Imana, Jehová. marayika w'uhoraho yari ngaho. Y kandi en el trono de Dios, ku ntebe y'ubwami y'Imana ¿quién está? ninde yari ahari? N'Imana. ¿Ven? Murabona, Eso mismo fue tipificado ivyo bwavyo vyarashushanijwe mu isanduku ry'isezerano ku mutemero wo guhongerako, hagati mu bakerubi babiri b'izahabu, kuko ivyo vyashushanya intebe y'ubwami y'Imana mu ijuru. Y ahora vean ustedes Rero cómo mwitegereze ingene Kristo yaduze mu ijuru, nuko yicara ku ntebe y'ubwami y'Imana mu ijuru iburyo bw'Imana, para hacer intercesión kugira por ngo nosotros atuvuganire con su propia sangre. n'amaraso yiwe bwite. Cristo Kristo está ari en el lugar santísimo, ahera ha cane ku mutemero wo guhongerera ko hariya mu ijuru, ariko aratuvuganira twebwe twese. hay su intercesión por todos los yaravuganiye abantu bose bizeye Kristo nk'umucunguzi wabo mu bihe vyaheze, muri iki gihe naho ariko aravuganira abahungu ba nyuma n'abakobwa b'Imana y que abazomwakira, nuko bakozwa ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaronka na mpwemu yera, kugira ngo bityo huzure ishengero rya Yesu Kristo, umubiri w'ibanga wa Kristo, Isirayeli celestial. yo mu ijuru. Él nos lleva a la tierra prometida. Wewe atujana mu gihugu c'isezerano c'umubatizo wa mpwemu yera, aho turonkera umubiri musha. Ni ukuvuga yuko atujana mu gihugu c'isezerano co mu buringanire bwa gatandatu, Al creer en Cristo como mu kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu no kozwa ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, hamwe no kuronka mpwemu yera, turonka umubiri wa tofaniya mu buringanire bwa gatandatu, tukavukira mu buringanire bwa gatandatu.
aho niho habera ukuvuka bwa kabiri. Ni ukuvuga ko turonka umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu, kandi twaramaze kuba mu ijuru, twaravukiye mu ijuru. Hanyuma ku munsi wa nyuma Kristo yarasezeranye kuduha umubiri uhoraho uhawe ubwiza, umubiri umeze nk'umubiri wiwe w'ubuyabaga, uri mu rugero rw'imyaka 18 kugeza ku myaka 21, umubiri udapfa utabora uhawe ubwiza umeze nk'umubiri wa Yesu Kristo. Uko niko rero tuzogira ishusho na kameremere bya Yesu Kristo. Twaramaze kugira ishusho yiwe mu koronka mpwemu yera, tubura gusa kameremere kiwe ari wo mubiri w'inyama uhoraho uhawe ubwiza. Rero ino migisha ni yabumva ijwi ry'Imana, kandi ijwi ry'Imana uva mu gihe uja mu kindi ryamye rivugira ku isi, rivugisha abana biwe. Kristo muri Yohana igice c'icumi aratubwira uku gukurikira, yiyerekana nk'umwungere mwiza. Yaravuze ati jewe mwungere mwiza, ndazi zanje n'izanje ziranze, nk'uko data nzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje, kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nyene birankuye kuzeja imbere, zizokumva ijwi ryanje, hazomuka kumwe n'umwungere umwe. Izi ntama ziri mu banyamahanga, kandi nubwo abenshi muri bo boba ari abanyamahanga, ndetse n'abenshi muri bo bazoba bakomoka mu baheburayo, bazoba bafise akabira k'abaheburayo. Rero dushobora kubona yuko mu isezerano risha Kristo marayika w'isezerano ari muri Isirayeli yo mu buryo bw'impwemu, ahamagara yegeranya intama ziwe uva mu gihe uja mu kindi, nk'uko yamye ari mu bwoko bw'Heburayo avuga biciye mu bavugishwa n'Imana mu isezerano rya kera. Ubu naho ari mu ishengero ryiwe, avugira mu ishengero ryiwe biciye mu ntumwa izo arungika uva mu ntambo kuja mu yindi. Yavuze biciye mu ntumwa, hanyuma avuga biciye muri buri mumarayika ntumwa wa buri gihe, kandi iryo ryari ijwi ry'Imana kwihanga ry'Imana muri buri gihe. Iryo ryari ijwi rya Kristo, ijwi rya marayika w'isezerano, ijwi ry'Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo rivuga biciye mu biremwa abantu. No kuvuga ngo biciye mu ntumwa zarungiye kuva mu gihe uja mu kindi, ari nazo yahamagariyemwo yegeranirizamwo intama za buri gihe, kandi nazo zumvise ijwi ryiwe. Murabe, Kristo yaravuze ko afise izindi ntama zitari zo muri rurya rugo, urugo rw'Abaheburayo, nazo nyene biramukwiriye kuzizana, kandi hazomuka kumwe n'umwungere umwe, kandi zizokumva ijwi ryanje. Yaravuze ngo zizokumva ijwi ryanje, hazomuka kumwe n'umwungere umwe. Mbega zizokumva ijwi rya Kristo gute mu gihe Kristo yaduze mu ijuru? Kristo muri mwe mu yera yamye ari mu ishengero ryiwe uva mu gihe uja mu kindi, yigaragaza muri mu marayika ntumwa wa buri gihe, yishura biciye muri buri mumarayika wa buri gihe, avugisha ihanga ryiwe, ahamagara intama ziwe uva mu gihe uja mu kindi. Kandi iryo ryari ijwi rya Kristo, ijwi ry'Imana uva mu gihe uja mu kindi, uva mu ntambuko uja mu yindi. Kandi yaje avuye mu gihugu ca Isirayeli aca muri Aziya ntoya, aho yarose mutagatifu Pawulo. Nuko biciye muri Pawulo yaravuga ati si jewe nkiriho, ni Kristo ariho muri jewe. Kristo muri Pawulo yavugishije ihanga ryiwe, arahamagara yegeranya intama ziwe zo mu gihe ca mbere c'ishengero ry'abanyamahanga. Hanyuma yariyunguruje Kristo muri mpwemu yera, yimukira mu Bufaransa, arungika Irene. Nuko biciye muri Irene araheza aganiriza abantu biwe, ahamagara intama ziwe hariya mu Bufaransa. Rero dushobora kubona ijwi rya Kristo uva mu ntambuko uja mu yindi, rivugisha abantu ndetse rihamagara n'intama ziwe. Nuko rero tugira intambuko nduca nk'ibintu by'ishengero ry'abanyamahanga. Ibihe bitanu byabereye mu Burayi, aho yarungitse intumwa zitanu, izo Kristo yamye yigaragarizamwo muri mpwemu yera, avugisha ihanga ryiwe, ahamagara intama ziwe, nuko akazishira mu mukuku mu ruhongore rw'umwungere mwiza, ariryo shengero ryiwe. aca muri Aziya ntoya, aho yarose mutagatifu Pawulo. Nuko biciye muri Pawulo yaraheza aganiriza abantu biwe, ahamagara intama ziwe hariya mu Bufaransa. Rero dushobora kubona ijwi rya Kristo uva mu ntambuko uja mu yindi, rivugisha abantu ndetse rihamagara n'intama ziwe. Nuko rero tugira intambuko nduca nk'ibintu by'ishengero ry'abanyamahanga. Ibihe bitanu byabereye mu Burayi, aho yarungitse intumwa zitanu, izo Kristo yamye yigaragarizamwo muri mpwemu yera, avugisha ihanga ryiwe, ahamagara intama ziwe, nuko akazishira mu mukuku mu ruhongore rw'umwungere mwiza, ariryo shengero ryiwe.
hanyuma yimukira mu Burayi, yavuye mu Burayi yimukira muri Amerika ya ruguru, aho yarungitse Revera William Branham, uwo yigaragarijemwo nuko akoreramwo ubukozi bwa Eliya mu nshuro ya 4 muri Revera William Branham, nk'integuza ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, nk'uko na Yohana Mubatizi yabaye Eliya wa gatatu, nk'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi biciye muri Revera William Branham, Kristo yaravuze muri mpwemu yera, hamagara yegeranye intama ziwe mu ntamboko y'indwi canke mu gihe c'indwi y'ishengero ry'abanyamahanga. Hanyuma avuye muri Amerika ya ruguru, igihe yarangiza imisi we yo kwisi, Revera William Branham, mpwemu yera Yesu Kristo marayika w'isezerano, yimukiye mu Banyamerika Latine na Karayibe, yimukiye muri Amerika Latine na Karayibe kugira ngo aganirize ihanga ryiwe, hamagara yegeranye intama ziwe z'Abanyamerika Latine na Karayibe, nuko abamenyeshe ibi bintu byose bitereza kubaho vuba. Nico gituma hamagara yegeranya intama ziwe z'Abanyamerika Latine na Karayibe. Rero murabe ingene Kristo marayika w'isezerano yarungitse buri mu marayika ntumwa wa buri gihe. Mu marayika ntumwa ni umuntu muvugishwa n'Imana, arungikwa na Kristo mu gihe c'ishengero canke mu kiringo. Amurungitse mu gihe c'ishengero yitwa mu marayika, amurungitse mu kiringo naho yitwa umumarayika mukuru. Rero uva mu gice mu kindi yaje mu ijwi ry'umumarayika, biciye mu marayika ntumwa wa buri gihe. Mu gihe cyo rekomeza ufuruka naho hamwe n'ikiringo c'ubwami, aza mu ijwi ry'umumarayika mukuru, ahamagara yegeranye intama ziwe, kandi iryo ni ijwi rya Kristo, ijwi ry'Imana muri iki gihe c'iherezo ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira inahe mwebwe ivyo kubw'amashengero, aho tuhavize ijwi ry'Imana, ijwi rya Kristo biciye muri marayika wiwe ntumwa, ariko aratumenyesha ibintu byose bitereza kubaho vuba. N'ijwi rya Yesu Kristo, ijwi ry'Imana ku mashengero yose hamwe no kubiremwa abantu byose muri iki gihe c'iherezo. Rero turabonye ijwi rimwe rudende ry'Imana ku ishengero ryiwe muri iki gihe c'iherezo. N'ijwi rya Kristo, ijwi rya marayika w'isezerano, ijwi rya mpwemu yera biciye muri marayika wiwe ntumwa muri iki gihe c'iherezo, ririko riratuvugisha. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira ntahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Kristo muri mpwemu yera aza muwo yatumye muri marayika wiwe ntumwa, kandi uwo mumarayika ntumwa ni umuvugishwa n'Imana, umuvugishwa n'Imana w'ikiringo, umuvugishwa n'Imana w'ikiringo c'ubwami, afise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Rero marayika w'umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma yigira umubiri, nuko akaba mu ishengero rya Yesu Kristo, kandi ahinduka uwacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo, nk'uko ijambo marayika w'isezerano mu myaka 2000 iheze yigeze umubiri muri Yesu. Mwitegereze, yavukiye i Betelehemu Yudaya, yaranakebwe, kandi yari ari mu bwoko bw'Abaheburayo hamwe no mu idini ry'Abaheburayo, mu iyobokamana ry'Abayuda. Rero ku munsi wa nyuma naho marayika w'umwami Yesu Kristo arungitswe na Kristo, aza ari mu mubiri w'umuntu, kandi yigaragariza mu bakristo, kandi ni uwacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Rero biciye muri marayika wiwe ntumwa niho Kristo azovugishiriza ishengero ryiwe, avugisha imigwi yose y'abakristo hamwe n'isi yose, ababwire ibi bintu byose bitereza kubaho vuba. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira naye mwebwe ivyo kubw'amashengero. Rero nimwitegereze, uyu mumarayika ni umuvugishwa n'Imana w'ikiringo, marayika w'umwami Yesu Kristo, nk'uko marayika w'uhoraho igihe yigira umubiri yabaye umuvugishwa n'Imana, Yesu w'i Nazareti. Rero mwitegereze mu gusubira mu byagezwe igice cya 18, reka turabe ico Imana itubwira biciye mu muvugishwa n'Imana Mose. Ari byo bintu by'ingirakamaro cyane kubitahura, kubisoma no kubitahura, kuko aho niho hari ibanga ry'igituma watumwe n'Imana, marayika w'uhoraho igihe yigira umubiri
fue un profeta. yabaye umuvugishwa n'Imana n'igituma uwatumwe na Yesu Kristo marayika wa Yesu Kristo igihe yigira umubiri igihe aza mu mubiri w'umuntu nawe nyene aba umuvugishwa n'Imana gusubira mu byagezwe igice cya 18 Tiene la contestación. niho hari inyishu umurongo wa 15 kabandanya aravuga ngo uwo ry'Imana yanyu azobahagurukitsa uvugishwa nawe ameze nkanje aba muri mwebwe mubi wanyu azaba ari we mwumvira. ¿A quién Ninde está llamado el pueblo a escuchar? abantu bamagariwe kumva namuvugishwa n'Imana ntumwa uw'Imana irungika ikarungika mu bantu kubera iki kuko ubwo ni wari ijwi ry'Imana ku bantu bo muri ico gihe nibiciye mwo muntu mwo muvugishwa n'Imana niho Imana ivugira kuko Imana ishira ijambo ryayo mu kanwa ko muvugishwa n'Imana haravuga igice nyine cya 18 umurongo wa 18 kugeza kwa 19 ati nzobahagurukiriza uvugishwa nanje bo muri wabo ameze nkawe no kuvuga ngo ameze nka Mose ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe mbega niho Imana ishira amajambo yayo ni mu kanwa ko muvugishwa n'Imana irungika abantu benshi bashaka kumva ijwi ry'Imana kandi mwitegereze biroroshe barisanga muvugishwa n'Imana ahuye n'ico gihe arungitswe n'Imana kandi nawe azovuga kuko iryo jambo Imana izoshira mu kanwa kiwe nawe azorivuga kandi niwumva uwo muvugishwa n'Imana uzoba uriko urumva ijwi ry'Imana ryashizwe mu muntu mu muvugishwa n'Imana kuko uhoraho umwami Imana ntazokora atabanje kwibira akabanga kiwe abasavye biwavugisha. Amosi igice cya 3 umurongo w'indwi. Rero tubandanye dusoma hano aho twariko turasoma havuga ati nzoshira amajambo yanje hehe mu kanwa kiwe nawe azobabarira ibyo ndamugeze byose. Kandi yo umuvugishwa n'Imana arose iryo jambo Imana ikarishira mu kanwa kiwe no mu mutima wiwe umuvugishwa n'Imana arahetse akavuga iryo jambo kandi iryo ni ryo jwi ry'Imana ku bantu nawe azobabwira ibyo nzomugera byose nk'uko Mose yakora. Imana yabwira Mose nawe akabwira abantu. Imana yashira mu mutima no mu kanwa ka Mose ijambo ryayo hanyuma nawe akaribwira abantu. Mose akaribwira abantu kandi kuba uri kurumva Mose kwaba ari ukumva Imana kuko ijambo ry'Imana ryari riri muri Mose ati kandi utazokumvira amajambo yanje uyo azovuga mu izina ryanje nzobimuhora. No kuvuga ngo Imana izobimuhora mu gitabo cye byakozwe no mu gice cya 3 umurongo wa 18 kugeza ku 23 ariko aratubwira igicanditswe igisomwa yaravuga ati nzo murandura mu bantu. No kuvuga atakaza uburenganzira bwo kuba mu bantu b'Imana mu yandi majambo atakaza uburenganzira ku bugingo budashira. Rero mwitegereze kandi muri Amosi igice 8 umurongo wa 11 haratubwira hati ihe misi zoza niko mwamuhora hagize nzoteza inzara mu gihugu ntizoba ari inzara y'ibyo kurya canke inyota y'amazi ariko azoba ariyo kumva amajambo yanje jewe uhoraho. Inzara yo kumva inzara n'inyota byo kumva iki ijambo ry'uhoraho kandi niho Imana ishira ijambo ryayo ni mu kanwa ko muvugishwa n'Imana irungika kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana ryo mu gihe umuntu yemerewe kubamwo abakeneye kubona iyo ntumwa Imana irungika muri ico gihe. Mu bundi buryo uwo muntu azokwicwa n'inzara n'inyota byo mu buryo bw'impwemu. Rero Imana ivuze ko izorungika inzara n'inyota ku isi atari inzara n'inyota y'amazi ariko inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana kuko umuntu ntazobeshwaho n'umutsima gusa ariko azobeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Nk'uko imibiri yacu y'inyama dutegerezwa kurya imfungurwa zisanzwe ziboneka arizo zihinduka uturemangingo tw'imibiri yacu kugira ngo ubugingo bwacu bubeho bukeneye kurya imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu. Ntitwoshobora kubuha igipande c'umutsima ubugingo bwacu kugira ngo burye ariko dushobora kubuha umutsima ubugingo bwacu kugira ngo burye umutsima w'ubugingo budashira ijambo ry'ubugingo budashira. Amajambo yanje ni mpwemu kandi n'ubuzima n'ubugingo niko Kristo yavuze. Ndetse yaravuze ati ni jewe mutsima w'ubugingo wamanutse uva mu ijuru kandi yaravuze ngo uwurya kuri uwo mutsima azobaho ibihe bidashira.
nuko rero kurya umutsima wo mu buryo bw'impwemu nibyo bituma turonka ubuzima bwo mu buryo bw'impwemu, nk'uko mu kurya umutsima usanzwe turonka ubuzima busanzwe bw'imibiri yacu. Mu buryo bugaragara ntureke kurya kuko umubiri wawe wocika intege ukagwara hanyuma ugapfa. Mu buryo bw'impwemu naho ntureke kurya ijambo ry'Imana rihuye n'igihe uri kurabamwo, kuko ubugingo bwawe bwocika intege bugacika intege cyane hanyuma ugapfa mu buryo bw'impwemu. Ni ngombwa kuba turiko turarya imfungurwa z'uburyo bw'impwemu z'ubugingo, ariryo jambo ry'Imana, ariryo riza biciye mu ijwi ry'Imana, intumwa y'Imana yo mu gihe umuntu aba ariko arabamwo. Iyo ntumwa yizanye ubutumwa bw'Imana n'ijwi ry'Imana kwihanga ku bantu n'akanwa k'Imana, n'akanwa k'Imana kuri buri muntu wese abayeho ngaha ku mubumbe w'isi. Rero turabonye ijwi ry'Imana biciye mu bihe bitandukanye, nk'akarorero intumwa mutagatifu Pawulo mu gwete yandikiye Abaheburayo aratubwira mu gice ca mbere umurongo wa mbere no wa kabiri ati, kera Imana yabaririye abasogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye, mbega Imana yavuze biciye muri nde? Ibwira abantu biciye mu bavugishwa nayo. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriye kuba samurago wa byose, niwe yahaye kurema isi, niwe yahaye kurema isi. Murabona, mu minsi ya nyuma yavuze biciye mu mwana wayo, kandi kuva kuri Kristo kugeza ubu hamaze guca imyaka 2000. None kubera ko Pawulo avuga yuko iyo yari iminsi ya nyuma, igihe Imana yari kiravuga biciye muri Yesu, kubera ko iminsi ya nyuma imbere y'Imana ni ibihumbi bya nyuma arivyo, ariko igihumbi ca gatanu, igihumbi ca gatandatu n'igihumbi c'indwi. Kandi mu minsi ya Yesu, igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 y'amavuka, hatanguye igihumbi ca gatanu. Mu yandi majambo hatanguye iminsi ya nyuma imbere y'Imana. Umunsi umwe imbere y'Umwami Imana ni nk'imyaka 1000 kuri twebwe, n'imyaka 1000 kuri twebwe ni umunsi umwe imbere y'Umwami. Petero wa kabiri gace ca 3:8 hamwe na Zaburi ya 90 umurongo wa 4. Iyo Zaburi ni muvugishwa n'Imana Mose. Rero dushobora kubona rino banga ry'Imana ivugisha ihanga ryayo. Twabonye yuko ibavugisha biciye mu bavugishwa n'Imana, abo Imana irungika, niho Imana ivugishiriza ihanga ryayo. Nico gituma igihe Imana yavuga biciye mu mwana wayo, nawe nyene yari umuvugishwa n'Imana, umuvugishwa w'Imana mukuru, umuvugishwa n'Imana w'ikiringo. Kandi Kristo muri mpwemu yera yamye avugisha ishengero ry'uva mu gihuja mu kindi biciye mu bamarayika biwe ntumwa. Muri iki gihe cy'iherezo naho arungika marayika wiwe ntumwa kugira ngo ashingire naye ibi bintu byose birezo kubaho vuba. Nuko bityo Kristo avugisha ihanga ry'iwe, ishengero ry'iwe biciye muri marayika wiwe ntumwa, ababwira ibi bintu byose. Kandi nawe nyene n'umuvugishwa n'Imana, ariko umuvugishwa n'Imana mukuru, umuvugishwa n'Imana w'ikiringo. Kandi n'ijwi rya Kristo, akanwa ka Kristo muri iki gihe cy'iherezo. Jewe Yesu ntamye mu marayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Niye Kristo ashira ijambo ryiwe ku ishengero ryiwe muri iki gihe cy'iherezo, ni mu kanwa ka marayika wiwe ntumwa. Kandi kuburi kurumva marayika ntumwa adushingira intahe y'ibintu byose biteza kubaho vuba muri iki gihe cy'iherezo, ni kuba turiko twumva ijwi ry'Imana, ijwi rya Yesu Kristo muri iki gihe cy'iherezo biciye mu muntu, umuvugishwa n'Imana w'ikiringo, biciye muri marayika w'Umwami Yesu Kristo. Iryo niryo banga rya marayika w'Umwami Yesu Kristo. Iryo Kristo nk'uko mu isezerano rya kera mpwemu yera yihisha akihishura biciye mu ntumwa, mu bavugishwa n'Imana yarungika, nuko agashira ijambo ryayo mu kanwa kabo akavuga biciye muri bo. Hanyuma no muri Yesu umwuzuro wose, nk'uko Kristo nabo nyene mu ntamboko ndwe canke mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga yamye yigaragaza biciye mu ntumwa ziwe, aganiriza ihanga ryiwe. Ku munsi wa nyuma azoba ari muri marayika wiwe ntumwa, yihisha kandi yihishura, avugana n'ishengero ryiwe, arimenyesha ibintu byose biteruza ko baho vuba. Rero marayika ntumwa wa Yesu Kristo ntabwo ari Umwami Yesu Kristo, ni umuntu yacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo muri iki gihe cy'iherezo, ni umuvugishwa n'Imana w'ikiringo, ariko muri we
niho hazoba hari uwamutumye Kristo muri mwe mu yera azoba ari muri we yigaragarije muri we ashira ijambo ry'iwe mu kanwa no mu mutima kamarayika wiwe ntumwa nuko akatuvugisha biciye muri marayika wiwe ntumwa akatubwira ibintu byose biteza kubaho vuba ubwo nibwo buryo tuzoba turiko twumviramwe muri iki gihe c'iherezo ijwi ry'Imana ijwi rya Yesu Kristo riduhishurira ritumenyesha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba kandi iryo niryo jwi rimwe rudende kuri uno munsi wa nyuma muri iki kimpombe c'indwi hamwe no mu kiringo c'ubwami no mu gihe c'ibiri komeze furuka hamwe no mu kinjana ca 21 22 23 24 25 26 27 28 29 hanyuma no mu bihe bidashira turabonye ijwi rimwe rudende ry'Imana muri iki gihe c'iherezo n'ijwi rya Kristo mu nganje y'imyaka igihumbi naho n'ijwi rya Kristo biciye muri marayika wiwe ntumwa riduha kumenya ritumenyesha riduhishurira ibintu byose n'amabanga yose y'ibintu byose bitegerezwa kuba muri iki gihe c'iherezo iryo niryo jwi rimwe rudende ry'Imana kwihanga ryayo muri iki gihe c'iherezo nkuko ijwi ry'Imana kwihanga ryayo muri buri gihe ryabaye ijwi rya Kristo muri mwe mugera biciye muri marayika ntumwa wa buri gihe kuri jewe ryari ihigwe ridasanzwe kubana namwe muri uno mwanya ndabashingera intahe y'ijwi rimwe rudende ry'Imana kuri umwe wese muri mwebwe ndetse no kuri jewe nanje n'ijwi rya Kristo marayika w'isezerano biciye muri marayika wiwe ntumwa ese imigisha Yesu Kristo marayika w'isezerano umukiza wacu ese yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje kandi Kristo marayika w'isezerano abandanya atuvugisha atubwira ibintu byose biza kubaho vuba aduhishurira n'amasezerano yose bona buvugishwa buhuye n'iki gihe c'iherezo kandi abandanya twungura ubwenge ndetse anadutegura kugira ngo duhinduke tuzamugwe kandi abandanya yongera kwishengero ry'iwe abasigaye abagenewe gukizwa nuko huzuzwe vuba igitigiri c'abatonejwe n'Imana vuba Kristo arangizeho cyo cyo kutuvuganira mu ijuru asohoke yisubize abo yacunguje amaraso yiwe y'igiciro nukazura bapfuye bizera Kristo natwe aduhindure atujanane nawe twese mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo amen kandi amen kuri jewe ryari ihigwe ridasanzwe kubana namwe ndabashingira intahe y'ijwi rimwe rudende ry'Imana muri iki gihe c'iherezo murakoze cyane kuba mwateze amatwi mu bikunze bakunzi inshuti bene data muri hano kandi babandanye mugira umunsi wuzuye imigisha y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo ese Imana yabahezagira kandi murakoze cyane